osikala sikiri kiri 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 kiri. Amahoro y'Imana bane namwe mwebwe bese muri kumura kuri kane biganiro byacu bica kuri Traces Pop Ministry TV. Murabizi neza ko twamatuza no tukabashikiriza ibintu bimeze neza cyane, ibintu bitagaza, ibintu bisoza bikamota bikaba bimeze fresh sana. No musiro murabona ko na jensanye ubundi mwana yigoye abahindura tukagira tukabazanira abandi bana batagasi bameze neza bazi ivyo barimwo. Uno musiro sinza kuba ndije yene muri jewe, no muzi nza kuba ndi kumwe n'uno mwana mwaba ariko si umwana n'umuntu akuzi ibintu byo bongo ngabana yizotera umwe mwazi kuyihemwe. Yitwa Sara tukuramutse. Haleluya, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amina. Hari ibintu bavuga mu Kirundi ngo Sara wande, ngo Sara wande, ngende wande, wewe urabizi wewe? Oya. Hoje ni twa prote, acha bamaza prote wande, prote wa Matayo wande, Matayo wa nimenya wande, nimenya wa Semisambi, Yesu Semisambi wande bino nk'ivyo ugeza kuri bangahe wewe? Jewe. Nogeza kuri babiri. Aha, twagiye. Sara wande? Sara wa Matayo. Matayo wande? Matayo wa Rasheli. Mane. Papa wa yitwa na papa wanje. Ego. Ikira Maria mawe nyina basire harahiye. Nuko rero tuza kuba turi kumwe tutangurana neza nino ndirimbo y'uno muririmbyi mu kuva mu gihugu ca Kongo, dutambega mana yanje wimaka no dutamana tutabukire ko canke dukoreke kumwe kwa David canke Dawidi. Ndirimbo ni huyu Mungu ni baba umfe. Huyu Mungu ni baba, huyu Mungu ni baba, huyu Mungu ni baba, huyu Mungu ni baba. Umuririmbyi ati uyu Mungu ni baba, mu Kirundi abavuze ngo iki? Mu Kirundi uyu Mungu ni baba, mu Kirundi abavuze ngo iki? Ngo Imana ni papa. Aha, arabayita papa, abandi bavango data, ariko bijya ni bimwe ndibatsa bavuze papa abandi data ni bimwe, byose ni bimwe. Tumwite twebwe papa cyangwa data? Tumwite byose. Twende bruba neza.